Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mweba nkwanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye ariko hari amakuru akomeye abanywanyi bacu bagomeje kutubaza y'ingene Generali Arenguiyome Bunyoni yafashwe ndetse na bimwe mu bihuha byagiye bivuga ndetse n'ico Evariste Ndayishimiye ariko aramusaba ubungubu kugira ngo amupfungure. Hari amakuru menshi ahambaye tumaze kuronka tugira ngo tuyabashikirize, wipfuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje ubu wa mbere mu gushikirwa navyo. Inyuma y'iminsi 3 ya zuguruzuguru ariko Generali Silas Ntigurirwa haravuye hafatwa ingingo yuko Generali Arenguiyome Bunyoni ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwijoro ryo ku munsi wa 4 ushira wa 5 niho mugwi w'aba Generali watanga ruhusha rwa nyuma rwo kujabukana uwo yahoze ari umushiranganje wa mbere aciye muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura bita Rirare. Uwo muntu ndabahaye ni umuntu ahambaye cane ku gihugu, mutegerezwa kurwanira igihugu hamwe yogira ico aba igihugu kiguye mu manga. Nihaduka umuntu uwo ari we wese aza kubagwanya mwidefande, nimukenera nuza kubafasha muri buze kuduhamagara turaza kubafasha. Jewe ngumye ngaha kandi nta bwoba mfise, nibyashaka bizonkoreko ariko sinshobora kwemera ko dusubira kurya inkere mw'ishamba. Sinshobora kwemera ko dusubira iyo twavuye. Ayo ni amajambo Generali Silas Ntigurirwa yatekereye abasirikare n'abapolisi 67 bari bafise igikorwa co kujana Generali Arenguiyome Bunyoni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwijoro ryo ku munsi wa 4 ushira wa 5. Ibiganiro hagati y'abajenerali nabo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu byari bimeze nk'ibyanse burundu ku buryo bamwe babonaga ko Generali Arenguiyome Bunyoni atagomba gufatwa ngo apfungwe, ariko abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Generali Evariste Ndayishimiye bakabona ko Generali Arenguiyome Bunyoni agomba gufata agapfungwa. Hariho Generali Silas Ntigurirwa yavugana n'abandi bajenerali amaze bagashaka umurwi w'abasirikare 67 barungikwa muri Kongo ndetse bakanaherekeza Generali Arenguiyome Bunyoni kugira ngo bamucungire ubuzima, kuko babona ko bashobora gusubira mw'ishamba batarebye nabi, kuko dosiye ya Generali Arenguiyome Bunyoni babonaga ko ari dosiye ihambaye naho itoroshe. N'ubu ngubu murabona ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gushaka amafaranga yavuga ko ahunitse kwa Generali Arenguiyome Bunyoni akayabura, akanabaza mu bashoboka bose begereye Generali Arenguiyome Bunyoni bakamwereka ko ata amafaranga ahari. Yahise afata ingingo yo guhindura amafaranga ibipapuro biriko birakora ku banyagihugu batari bake babona ko iyo ngingo yayifashe kugira ngo ahangane na Generali Arenguiyome Bunyoni, ariko ikaba iteje ikibazo. Abanyagihugu bose babona ko babangamiwe n'iyo ngingo Generali Evariste Ndayishimiye yafashe, bakabona ko ari ingingo y'agahahazo, bakabona ko ari ingingo ije kubangamira abanyagihugu ku rugero rukomeye cane. Kubw'amasoko y'ikinyamakuru cyacu Shiramatsiko TV, abasirikare n'abapolisi baherekeje Generali Arenguiyome Bunyoni muri iryo joro bari bafise ibigwanisho rutura. Bamwe bari kumwe nawe mu muduga wo mu bwoko bwa jipe wirabura w'igisirikare. Imbere y'uwo muduga hari pick-up y'igisirikare, inyuma y'uwo muduga warimwo Bunyoni naho hari pick-up yo mu rwego rujejwe gukingira inzego API. Urukurikirane rw'iyo miduga 3 rurenze gato ahazwi cane ku izina rya Sanga Plage muri zone Gatumba. Pick-up yari imbere yaciye ihagarara itangura gutaka isubira inyuma. Intwazangabo yari irongoye rugendo ica ikoresha ibimenyetso mu kwerekana iyo yindi imiduga yari inyuma yuko yasubira nayo inyuma. Iyo miduga yose uko ari 3 yaciye isubira inyuma igana iyo yari yaje iva. Muri ico gihe umuduga warimwo Generali Arenguiyome Bunyoni waciye wongereza umuvuduko uca imbere ya pick-up yari imbere yawo.
Iyo pick-up yaciye igabanya umuvuduko imbere igeze mu micungararo y'aho bita kuri kirinike ica irahagarara. Umuduga warimwo Jenerali Arenguiyome Bunyoni wari wamaze kugera kure cane. Ya ntwazangabo yari irongoye urugendo ica irasohoka mu muduga ibwira abasirikare n'abapolisi bari muri za pick-up zibiri iti misiyo irahindutse nimusubire mu makambi yanyu nitwabakenera turababwira ntimuzimye amatelefoni yanyu kuko itegeko riturutse hejuru ritubwiye ko gahunda yo kujya muri Kongo ihindutse. Nuko igikorwa co kujabukana Jenerali Arenguiyome Bunyoni ciba kirahindutse ahubwo baba bagiye mu bindi. Ku munsi wa gatandatu niho umugwi w'igihugu uraba ibijanye n'agateka k'azina muntu mu Burundi CNDH wavuze ko wagiye kuvugana na Jenerali Arenguiyome Bunyoni aho apfungiye, ariko abanyagihugu batari bake ndetse n'abo mu muryango wa Jenerali Arenguiyome Bunyoni ntago bemerewe kuhashika ngo barabe uwabo, ku buryo abarundi batari bake babona ko Jenerali Arenguiyome Bunyoni yakorewe ibintu by'agahomeramunwa, bakekaga ko yaba yanaborejwe igufa, ariko byaragaragaye ko Jenerali Arenguiyome Bunyoni naho yafashwe agapfungwa ni igihangange, nta muntu wari kumurya n'urwara kuko ni umugabo ukomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi wakoze ibintu bihambaye cane, naho hari benshi yatumye babura ubuzima abandi bakabura ubabo, ariko hari na byinshi yakoreye abo mu mugambwe wiwe b'abadede, ariyo mpamvu yari afise abantu benshi bamukundaga, ariyo mpamvu Jenerali Evariste Ndayishimiye atari gutinyuka ngo amuhirahire kugira ico amukoraho, naho yari amufise mu minwe, ariko bimwe mu bihangange bikomeye cane byamuhaye gasopo bimubwira ko nahirahira akagira ico akora bishobora kuzamubyarira amazi nk'ibisusa, ariyo mpamvu nawe nyine yagumye akamupfunga, ariko nawe akagumya acunze ubuzima bwiwe ko nta kibazo bwakigera bugira. Abo mu muryango wiwe baratabazaga basaba ko uwabo bareka kumusinzikariza ubuzima, ariko byarabonekaga ko ari ubwoba bari bafise kubera ko bo bari bazi amabi akorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko hari abagiye bicirwa mu rugo rwa Jenerali Arenguiyome Bunyoni, kandi ibyo byose bikaba abana biwe n'umukenyezi wiwe barorera. Niyo mpamvu bari bafise ubwoba bukomeye cane, kuko babona ko ibyahora biba ku barundi batari bake nabyo bigiye gushikira uwabo, ariyo mpamvu bari bafise amakenga akomeye cane, kuko bazi neza ko intwaro ya CNDD-FDD Jenerali Arenguiyome Bunyoni yabayemwo igihe kirekire cyane, ari intwaro yica, ari intwaro itagira ikinya mu kwica abanyagihugu, ariyo mpamvu bariko batabaza ngo uwabo ntaborezwe igufa canke se ngo agire ico aba, ariko Evariste Ndayishimiye kubera ubuhangange Jenerali Arenguiyome Bunyoni yari afise ntago yari guhangara kugira ico amukoraho nubwo yari amufise mu minwe. Ku munsi w'Imana naho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi aca asohora itangazo rivuga ko Jenerali Arenguiyome Bunyoni yafashwe ku munsi wa gatanu. Ibyo nabyo byaratangaje abarundi batari bake, kuko umushikirizamanza yavuze ko yafashwe ariko ntiyavuze aho yafatiwe, ntiyavuze n'aho apfungiwe, ariko byagomeje gutera abarundi batari bake amakenga, bibaza ko Jenerali Arenguiyome Bunyoni yoba ariko araborezwa igufa, aho umuryango wiwe bagumyaga bandika ku matwitter bavuga ko uwabo amerewe nabi. Uwamenyekanye cane ni Darirene Bunyoni, icyo gihe ntiyari no mu gihugu, n'ubu ngubu ntago ari mu gihugu c'u Burundi, yagiye mu gihugu c'Ubushinwa kwiga, ari we yahora yandika kuri Twitter avuga ko ubuzima bwa se bubangamiwe cane. Ibyagumije byibazwaho n'abarundi batari bake bavuga ko niba ari gutabariza se kuki atigeze atabariza abandi barundi batari bake bagiye bahura n'ibibazo ku ntwaro ya se, kandi bikaba barorera ntibagire ico bavuga. Amasoko y'itororokanirizo ry'amakuru yacu, imbere y'uko hafatwa ingingo yo kujabukana Jenerali Arenguiyome Bunyoni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haragaragaye ubwoba mu bajenerali ku bijanye n'ibyashobora kumushikira amaze kurenga urubibi. Bari batewe ubwoba cane n'imigwi itatu abasirikare ba leta y'u Burundi basanzwe bari aho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
abagwanyi ba Red Tabara hamwe n'abagwanyi ba FNL. Mu by'ukuri kuba Generali Arenguiyome Bunyoni atarajabukanywe muri Kongo suko Generali Evariste Ndayishimiye yarushije abandi bajenerali ingufu ku buryo baba baramwumviye, ahubwo abajenerali bagize ubwoba babona ko Generali Arenguiyome Bunyoni aramutse ajabukanywe muri Kongo hashobora kuba imirwi myinshi ishaka kumugandagura kugira ngo ishire icyaha gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri abo bajenerali badashaka gusubira mu ishamba kurya inkeri nk'uko Generali Silas Ntigurirwa yabisiguye. Ariyo mpamvu bumvikanye na Perezida Evariste Ndayishimiye ko agomba gufata Generali Arenguiyome Bunyoni akamupfunga, ariko hari amasezerano akomeye cyane bagiranye batigeze bashira hanze hagati ya Generali Arenguiyome Bunyoni ndetse na Generali Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bajenerali bakomakomeye mu mugambwe ku butegetsi CNDD FDD, cyane cyane abahoze barwana muri FDD, kuko babona ko Generali Arenguiyome Bunyoni ajabukanywe muri Kongo hakagira ikibazo kimubaho igihugu cy'u Burundi gishobora kugwa mu manga ikomeye cyane, kuko Generali Arenguiyome Bunyoni arafise abakunzi benshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amasezerano menshi bagira akomeye harimo uko Generali Arenguiyome Bunyoni ashobora kuzafungurwa nyuma y'amatora ya 2025 kandi akaba atazemererwa kuja mu bya politike. Ariko hari n'ibindi bintu bikomeye cyane Evariste Ndayishimiye yasabye Generali Arenguiyome Bunyoni, ariko Generali Arenguiyome Bunyoni yarabyanze. Yamusabye ko yaheba ibijyanye na politike byose, akongera akamusaba ko yakemera ibyaha byose aregwa kugira ngo abashe kumufungura, ariko Generali Arenguiyome Bunyoni yabonye ko ari umutego ukomeye cyane Evariste Ndayishimiye yaramuteze, nawe yanga kubyemera. Ariyo mpamvu n'uyu munsi mubona agipfunzwe, ariko abajenerali bakomakomeye harimo Silas bariko barasaba cyane ko Generali Evariste Ndayishimiye yafungura Bunyoni, kuko barabona ko kuva Bunyoni yafungwa hagaragaye icuho gikomeye cyane mu butegetsi bwahanga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bimwe mu bikorwa byahora bigengwa na Generali Arenguiyome Bunyoni ubu byatanguye guhungabana cyane. Ariyo mpamvu bariko baramusaba ko yamufungura ku kibi n'icyiza, ariko Evariste Ndayishimiye nawe ntabikozwa. Murazi ko amaze iminsi agaragara we n'umukenyezi wiwe bafise akanyamuneza kadasanzwe, biboneka ko bariko barishimira ko umukeba wabo w'ibihe byose bamupfunze, ariko nubwo bimeze gutyo ako kanyamuneza bafise gashobora kuzamara umwanya urume rumara, kuko hari amakuru menshi yerekana ko byanze bikunze Generali Arenguiyome Bunyoni agomba gupfungurwa. Umunsi wa gatatu hari abasirikare bari barungitswe aho muri Kongo kugira ngo bazokwakire Generali Arenguiyome Bunyoni hakurya y'uruzi Rusizi. Bikaba byari byiteganijwe ko atari guca ku mupaka uzwi n'amategeko wa Gatumba, ahubwo ko yari guca mu gace kitwa Vugizo. Mbere y'uko izo modoka zari zireruye Generali Arenguiyome Bunyoni zigarukira mu nzira, hari pick-up yarimwo abasirikare 8 yari yabanje kugenda imbere yazo kugira ngo irabe neza ko inzira ihita neza. Biraboneka ko Generali Arenguiyome Bunyoni ni umuntu wubashwe cyane mu bahoze barwana muri FDD, ku buryo bamurwaniyeho ikibaba gikomeye cyane bagashaka no kuba bamuhungisha ngo bamujabukane muri Kongo, ariko bakabona ko muri Kongo kubera ko Generali Arenguiyome Bunyoni kubera amabi atari make yakoreye abarundi arahafise abanzi benshi, ku buryo babona ko abanzi biwe bari kuba bamubonye amaze bagahita bategura igikorwa gikomeye cyo kumugandagura. Nibyo byatumye abajenerali batamureka ngo bamujabukane bamujyane muri Kongo, kuko babona ko ashobora kuhahurira n'akaga gakomeye cyane. Icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yahise abitomboreramo aravuga ati ni aho kugira ngo mumujane bazamugandagure nimurece mufunge igihe gitoya mbanze mwumvishe, nimara kumwumvisha nzamupfungura, ariko igihugu cacu ntigitembagare kubera umuntu umwe gusa. Ayo niyo makuru twabashije gutohoza. Abanywanyi bacu batari bake bari bamaze iminsi batubaza ingene Generali Arenguiyome Bunyoni yafashwe ndetse naho yafatiwe. Hari ibihuha byinshi byagiye biravugwa, ariko ayo makuru tubashikirije ni amakuru tuba tuvanye mu masoko yizewe. Wipfuza kuzajya ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wecu usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.